icoye mbere na mbere nagomba kugaruka sivyo nivyo ntifuza bro sinifuza ibintu byo gukorera mu gifuri gufata iPhone kuyifata winyegeje twe ku ruhande rwacu twafashe ingamba ariko sinifuza yuko twoja muri brand je ku ruhande rw'iwanje umwe twateguye program bibaza yuko naho hazoba ari abantu babiri sayicenda zodutangura zodutanga ni kugira umuntu wese ataje jewe nabibemereye ko nzoza kuri stage ayo masaha ya saa 10 yakibona kugira ibiguye umunsi umwe yego biba vyorosha umuntu ashobora kuvuga ati sinogenda kwa kigingi nongere ngende kwa Konde Boy kandi jewe ndi umuntu ndemeye itike imwe par media unyene rero byari ibyo nibaza yuko nyamukuru ari ibyo twavuze navuze nababwiye yuko igitaramo kizorangira isaha 4 uzoca dufisa akazi isaha 4 z'ijoro tuzora program turi kumwe ariko isaha 3:45 tuzoba turangije abaja kuri stage ama performance ariko umuziki uzobandanya kuko ngaha hazoguma hakora amwe tuzoba twirukanye ibifungurwa murabizi yuko ngaha bagira akanyama keza cyane kandi kukabeyiga tababaza gasosa ngo bivuze azuwari binyobwa mwabonye ko tukumwe n'ishiramwe rikuru kugira abantu bashobore kuboneka rero muri make byari ibyo subire ndabashimire shimire kigoro mwagize shimire badufashe mu mugongo bararubice mu kinyobwa Amstel Bright shimire bankomu banki bandanye dushigikira twereka yuko ishima ibyo turakora shimire n'ayandi mashiramwe yose ariko arakora kugira bigende neza nuko murakoze karakumbiri ko ati ishiramwe shaka naho ugiye kugura tubaje barashobora kuza cyane televiziyo iri mu gihugu ishaka kudifiza turashobora kuvugana chaîne turashobora kuvugana ibyo nta kibazo urumva turi muri business kuko abantu babitahura byagusa yagoye muri bino bihe hari amashene hari amacano menshi mbona ataje ngaha kandi jewe nayakoreye ibiganiro byinshi nziko benshi nayaterere ariko ntaco ibyo nibisanzwe ariko shimire mwe mwaje kamera mwagize kigoro kagasanzwe yego imiryango iruguruye ku muntu wese ashaka guterera ashaka kugira visibilité kuko sinterera nigenda gutyo natwe ngo turafite ico tumuha n'umuntu wese yifuza kugira ati jewe ndashaka yuko chano yanje bisaba ngahe kugira chano yanje nayo ibiyambere mu gushira ko ivyo bintu turavugana amafaranga yego hanyuma tukabandanya yego igira fate ibibazo afite ibibazo bitandukanye abashaka gukora hejuru kabiri batubanye batanu bazafata ibibazo 8 ya bitatu nako zashika wani saka dore ngare sirivuga udondora mediariyo hanyuma ce ushaka ikero cyawe tugira mu buryo bworoshe tugire context yose tugiye yego murakoze ku mazina y'Tony Senga Levis Mediani Art Burundi kuri kuri YouTube no kuri Facebook ikibazo cya mbere ikibazo tugira kuri tubiri ikibazo cya mbere kivuga ngo ibi bintu muba mwabiteguye kuva kera ndetse imyaka imaze kuba myinshi nahatari myinshi cyane mu nteguro yanyu nkuko mwabitegura mubona biriko biragenda nkuko mwabiteguye cyane byarahavuye birenga ikibazo cya kabiri tugire yego ko ndabizi niba bibicana ibimenyesha ko biriko bigenda neza cyane kuko nabivuze mu ndiko ndetsa aho twahereye siho turu murakoze tugitangura basanga bitoroshe ariko murabona yuko hariho abantu badushigikiye ikimenyetso rero cerekana yuko birafisiye biriko biraje kandi ni heza yego banaje kigisama comedy turiko turabona umengani novuga ko ari giteramo kiba gitandukanye n'ibindi biteramo ko two turabona aba baririmba indirimbo mpimbazamana n'aba bitwa baririmba indirimbo z'isi bashobora guhurira hamwe baka kuri stage muba muri kumutanga iyahe message ku bari bakurikirana muri rusange
Bon, jewe maze imyaka 10 nkuko nabivuze ntegura kino giteramo ariko namaze imyaka irenga 20 nandi ndi muririmbira Imana. Yego nandi ndi Imana kuri Imana. Nico gituma rero ibintu nk'ivyo ibintu je ntahura cyane. Message mashaka gutanga kumema nganda zone baza bakabukubiye. Yego hanyuma ikimenyetso ciza nuko jewe yababa abemera ibicanke biriya canke abasengera ibicanke biriya jewe barantera intege bose. Rero iyindi sama comedy na limit gira izamwo amadini yose bemera ibi batemera abahate abantu bose bibaza yuko baje abantu baba bari ngaha batandukanye imyemerere. Nico gituma ni message ni imwe mu rukundo gusangira le partage cyo kintu nyamukuru nuko Amstel ikunze kubivuga ati gusa partage yego ubugenzi yego nuguhurira ngaha ugahura n'umuntu aciye imyaka 10 mutabonana ugahura ni lieu de rencontre murabizi. Nta message irenze iyo nibaza mba ndiko ndataha mu gutumira abaririmba Imana baririmba iby'ubuzima ko byose siwa ubuzima Imana byose bihabwa n'Uhoraho. Akabazo kanyuma muri iki gisama comedy tubone abandi reka tugira vuze tubiri gusa gukurikira ngazo ukakoza mu ntwaro umwandi ko mwavuze yuko mbega hariho turakunze kubona ko mu giteramo murategura Conférence de Presse ava ngabo ni baki bamaze gutegura Conférence de Presse ava gira neza nko bakwiye kubaza yagenze nabi zanshike cyane byagenze neza mbega mwebwe murabicyerekana mbega ku bwanyu ko mwavuze ko amamedia ntari kuri yo gufata amaimage uwo munsi ngabo buno munsi aravugira afatira amaimage kandi agatanga mbega nijyari mwebwe umumenyesha makuru agira agaciro cyane ikibazo cya mbere wabaje ijanye uko tuzofatwa aravuga ati murinjira murariha canke urakoze ijanye n'amamedia mu bisanzwe ahandi hantu hose hatandukanye muri Coupe du Monde media zose zigira ibyo bita accreditation yandika ikete kugira gutya ukemererwa kuva mu gihugu cyanyu kuko sama media yose yagiye muri Leta Zunze sinaba journaliste bose bagiye kuraba Coupe du Monde amakriteri avuga ati nibi rero twebwe turafise accreditation zohereza amamedia azotwitura tukabona ko akwi tukabahereza amabaji ariko sabantu bose bazoza bati je nkorera Wakanda TV Wakanda News kanyereka baje ku kazi wawe zoriha 15 amawinjire zurumwe n'igihugu nk'abandi ibyo ni accreditation kumenya uko nabivuze muri rusangi umenyesha makuru afite dura kushikana hose bimeze gute twebwe tuko tubigirira iki cyo mucangaruka ko kimwe ca uri kuravuga agaciro umumenyesha makuru akora ivyo yategezwe gukora turi mu mpari siniko ndabableminga ndabivuze mu ndinganizo nti twagiye dusaba abamenyesha makuru ati turabasabye mugire reportage igenda gute urafata quelques extraits artiste umwe ariko aratwenza image ya public itwenze ukaja imbere ya kamera ukavuga ati aha turi mu giteramo runaka ibintu nibaza sinabigisha umwuga murawuzi hanyuma ugashobora kugirisha interview uyu canke uriya reportage ariko nitubeshanye mwese turabizi neza twese ko views turakeneye abizi biba shirako amasaha 2 kuri YouTube rero ivyo woye tugomba gufata ingamba kuko ikintu tuko turubaka tugomba kugera kandi n'umwe wese muri mwebwe agiye mu kibanza cyacu nuko rero ucerekeye conférence de presse avant et après conférence de presse sinzi ko ari urabona après maze ko atari muri football niyo tuzi conférence de presse iba après match coach akavuga ibyamugoye n'ibyagize
ariko muri entertainment nitwe wambaye uwa mbere ariko mubisabye je nibaza ko naco bintwaye kuba uwa mbere ndashobora kwitegura conference de presse après ariko indinganizo ya conference ni de presse ni kugira iki ni kugira twinforme abantu zirabacamwe bigenda gutya iyo habaye ama incident akomeye turashobora kutagira conference de presse ariko tugatanga information si on peut si ari kwiyeskuza ari gusaba imbabazi kuri ibi bitagenze neza si habaye ibyo turasenga Imana bituriye ariko sindabona conference de presse amagarira abantu kugira tubabwire tuti mwarabibonye kumwe byagenze neza biduga yari parkize muri ipe Simona we peut-être ngira niyo bari conference de presse aho yugira uti igiteramo giheze ko kenshi ari gihe twebwe abamenyesha makuru tubwira abantu ko byagenze canke tukanegura ibi canke biriya kugira ico mushikirije abantu bashoboye kuza agaciro navuze yuko ikibazo gira gatatu agaciro irakubaha cane kandi ikadukora nk'abaprofessionnel ivyo bizoduteza imbere ivyo biguha iteka turafise staff turafise abantu bakira byerekeye media uraza hanyuma niko gaciro tuguhaye ukaza umujournaliste azuza afise kamera kubera yashoboye kuriha iyo content ayiriye hanyuma ishe kuri YouTube yiwe kuko natwe turafise ibyo zoba duhevye ko bimeze nibaza ko ari ibintu biga rero ako ni ku gaciro kandi na gaciro nubaha cane tuje turagura ibyo dushira kuri muzeya turabiha agaciro kuko nuko bigomba kugenda ko turabona abakeneye ayo accreditation abakeneye kuza gufata amasanamu abakeneye kuza kugira ama reportage DJ Mula ari ngaha nibaza yuko contact yiwe baza kwigena baza kugira kuvugana na banyina macano canke mwebwe bari mwebwe kubabwira ingene bimeze tukunganijwe muri make n'ivyo nagira sabe ndagufasha intebe twakire ujaserukisha mu GSS security yamaze gushika fasha gatebe igere ngaha twakira abandi turafise amasurprise atandukanye biciye mu byo tuko turategura mu artiste abo maze kubona nibo twashize imbere ariko hari abandi bizogenda mubona tegurwa ryiza gikino kibanza usubira kunezerwa gishasha cyangwa twiza ku mwaka ni naco gituma n'abantu bagenda babwira ku mwaka twabishimira Imana nuko babazi yuko ari ubushasha twiza. Yego akabazo ka kabiri musanzwe muzi nk'abaririmbyi ariko mu bazoteramisha abantu korali muri ino twayigezemo ibyo bihari cyane icyo twari twakivuganye icyumviro twagize ariko ku ngo z'ibikorwa bindi bitandukanye twabyifuje cyane ariko ntibyashoboye gukunda ariko ndabizeza yuko ibikorwa bizokurikira Chorale Saint Dominique de Bujumbura ishobora kuba turi kumwe ariko uyu mwaka byakunze kubera imvo zitandukanye ibikorwa barimo ubutumwa barimo imyiteguro yindi y'ibindi bitandukanye rero narabitahuye cyane kandi nkumva yuko bitabavuye ko kandi nkongera nkabashimira cyane. Yego akabazo kanyuma kuri Kitama Media uyu munsi muri 2026 abantu barafata content na telefone neza ashobora kuba ari mu bafana ashobora kuba ari mbere content kazisa n'ufise kamera ubwo muzava mubaka amatelefone ubwo mayi mufana kamfatira content yego muzotungana gute n'abantu akabazo kanyuma aha turi muri gisirikare mugamwazanye indi security zo bizokorana gute mwongere umutekano gute rakoze here kuri icyo wowe mbere na mbere nagomba kugaruka sivyo nivyo ntifuza bro sinifuza ibintu byo gukorera mu gifuri gufata iPhone kuyifata winyegeje twe kuruhande rwacu twafashe ingamba ariko sinifuza yuko twoja muri brand of fair twafashe ingamba zo kugira abantu bariko barakoresha amatelefone batugirire nabi azobaje nk'umugizi wa nabi azonse du vol
nuko bifata gutyo siko bifata nka hari abantu babifata nkuko nububire reka shani nironkere c'est du vol mutahura yuko content ni ikintu kigugwa isi nzima content ni ikintu kigugwa en tout cas imyaka ndabahaye content ingana ikivu inyinshi umuntu wese azana kamera agafata ibintu byinshi rero sinifuza yuko tworinda tuja ngaho tuja kuri muzeru jewe ku ruhande rwanje nditeguye kugira mpangane n'ico kibazo c'amatelefone sinza kubivugira ngaho kugira umwasi nawe aca yemenya ukungene aza kunkontorona kundeju ariko bamenye yuko batazokoroherwa kandi noneho je vraiment ahantu hari abantu nkabajya mba niteze yuko abo ntibobura ariko tuzohangana kandi Imana idufashije tuzobatsinda wabajije ikijanye na messe ngaha turi muri messe des officiers garnison Bujumbura urumva neza yuko ahise nk'ikambi na gato hafashwe nk'ikambi kuko haraho umukomanda aha twabona komanda MOGB ariko ni mu ntumbero ya entertainment bariko baradandaza ni mu kabari urya munsi baradufasha security umutekano muri rusangi rwa kino kibanza umutekano ntiyagira umuntu yoza yinjiranye ibigwanisho ntiyagira umuntu ava hanze ngo atere ikintu murabizi ko hariya hejuru ku mazu hari abasirikare bari hejuru kugira ntihagire ikintu coza cono hari babaza indani ngaha ari baba bafise amasivile mutamenye bambaye imyambaro baba bariko bararaba umutekano umwe n'igihugu ariko si umutekano w'abantu inyoye ariko barashaka kuzibira ushaka kubona byo security ziratandukanye ivyo umusirikare ntajamo kavuyo ko gutondeka abantu ku muryango ya ivyo turafise abandi bajejwe ivyo nico gituma umusirikare nga kicerekeye parking ico oye urumva yuko sigwiwe umusirikare rero bariko araba yuko kino kigo niko ikorerwamo ico casabiwe abantu ari mu mahoro imwituje atarengera karimbi abandi bibuke ko ngaha messe ni nini abariho messe yo ngaruguru inzira ibandanye irengana hanyuma hacabaho GSS security ituzaniye umutekano parking tuzaniye umutekano à l'entrée tuzaniye umutekano muri VIP bariko barakorana n'aba bouncer ko nabo nyine si bo bonyene zbatumwe n'aba bouncer ikaje tuzanira sure ndabashimire ambulance na bantu bajejwe kuraba kinga impanuka zo dufite ambulance yazanywe na GSS security zo bihagaze hariya ko magiye mwibona uherutse aho hariho tubazo dukunze gushika murabizi ibyo twifuza narashobora guhonyora ku gati kakamukomeretsa arashobora kumva nk'impu zimuheranye hanyuma bakamufasha rero tubashimire cyane muri make n'ibyo akoze hasigaye kubaza kuri murakoze cyane ndabaramukije nitwa Dakar akaza nkorera televiziyo Tanganyika ikibazo canje ni bibiri imbere icambere kuvuga King Sama comedy hari abantu bazi yuko King Sama ariya uvuye ku muntu wese ashaka kumenyekana ibyo wowe narabikoze ariko en certain moment le public yaragaruka ikambara ati none gakigi tuba twarisha amafaranga kugira tubone ibintu bifise qualité umuntu wese ariko arategura ikintu rero agiplafona hejuru akiduza kuri level yo hejuru iyo kuri aba artiste nashizemo n'aba artiste kiyo makelane ivyo bagiye barakora yego nta competition yabaye ngo tuvuge ngo uyu niwe wa mbere n'uwa kabiri ariko ndafise staff ndafise abahanuzi baravuga ati bona uyu canke uyu tugire gute uyu canke uyu uravye kungene yakoze tugire gute muri make n'uko ikindi kibazo ibiteramo byinshi bikiri muri publicité baravuga isaha yo gutangurirako n'isaha yo guherezako aho igiteramo kigira gitangure ugasanga ntibubahirije amasaha muri igihe hari bane nyinshi zo kwiyunguruza ugasanga abavuga jewe King comedy nayikunda ariko mbavure bavuga ngo bizotangura kare ugasanga bitanguye biteze ugasanga hageze amasaha ukabura bisi canke kandi bakakaba bahitamwo kugisiba mbega mwobahumuriza ko iyo saha muvuze
bizotandukanye n'ibindi byose byagiye biraba bakaba ntibubahiriza amasaha akoze. jewe ni ukuri atagihindutse nk'uko bavuga mu kirundi ciza ngo ivyuma ntibisezerana. Urabona hahaye haba hari ibintu vyinshi bituma dukora ku mwanya. Ego nagire nongere ko gatoyi ngaruke ku makenga ku matike, cerekeye amatike ndasubiyemo kubibutsa yuko amatike nimurindire yuko asubira kuduga. Turamagariye abantu mugende ku point de vente twatekanye mu gisagara uretse bibutse neza yuko itariki 18 itike ya 2015 izobigiye ku mafaranga 30. Ubwo itariki 22 izobiri ku mafaranga 50. Umunsi wa evenement nta tike zodandaza. Ucyo nyene VIP yabifuza table de 500 y'abantu batanu. Kuva ino tariki gushika lo 22 izobiri gushika lo 21 izobiri ku mafaranga 500 abantu batanu. Umunsi la veille buca show yiba umuntu azogura tike muri yo. Rero ivyo byose nabivuze igituma twe duhamagarira abantu kwitabira abatutsi. Grand merci à tous les médias et à tous les journaux duhamagara muri ayo ngera tushishikariza muri Qatar.